iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankusi basuhuza, mbahaye ikaze kuri radio yanyu makuru yo kuri mugoroba. Urukiko rwa gisirikare mu Burundi rwahanesheje ibihano byo gufungwa imyaka iri hagati ya 20 na 30 abasirikare b'Abarundi bagera muri 274 bavugwaho gusuzugura amategeko y'abayobozi babo. Abo basoda bose ntibigeze baronka abashingwamanza les avocats bababuranira, yaba bagifatwa, yaba muco bitwa interrogatoire mw'ifunga ryabo. Uyu ni Maître Gustave Niyonzima, umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu, akaba n'umushingwamanza mu nkiko mpuzamahanga yakurikiranye urwo rubanza. Muri Kenya abantu 5 nibo bimaze kumenyekana ko bapfuye barashwe n'abapolisi ubwo bari mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'imisoro mu gihugu. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwasohoye impapuro zo guta muri yombi abategetsi babiri b'Uburusiya bashinjwa gusenya ibikorwa remezo bya Ukraine n'ibyaha byo mu ntambara. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu urasaba ubutegetsi bwa gisirikari muri Mali kurekura abantu 10 bafunze bazira gusaba ko ubutegetsi busubizwa abasivili. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya mugome hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nkuko twari tumaze kubibabwira, abantu 5 muri Kenya nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye barashwe n'abapolisi ubwo bari mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'imisoro mu gihugu. Inkuru mugezwaho na Edi Rwema. Ibi byabaye ubwo abo bigaragambyaga bageragezaga kwinjira ku ngufu mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko aho abadepite barimo batora kwemeza umushinga w'ingengo y'imari ya leta. Mu bikubiye muri uwo mushinga harimo kuzamura imisoro mu rwego rwo gufasha igihugu kwikura mu madeni kirimo. Nyuma yo kurengerwa n'umubare w'abigaragambyaga hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko, polisi yahisemo kurasa amasasu ku bigaragambya. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko yiboneye abantu 5 bishwe, naho umwe mu bakozi bashinzwe ubutabazi bw'ibanze yavuze ko abandi bantu 50 bakomerekejwe n'amasasu ya polisi. Davis Tafari, umwe mu bari muri iyo myigaragambyo, yabwiye itangazamakuru ko bifuza ko abadepite bose bemeje uwo mushinga w'itegeko begura ku mirimo yabo bagataha. Yagize ati, mu gihe gito turaba dufite guverinoma nshya. Biteganijwe ko nyuma y'uko uwo mushinga w'itegeko wemejwe uzohererezwa umukuru w'igihugu William Ruto kuwusinya kugira ngo ube itegeko. Aramutse atemeye kuwusinya kubera ibyo atemera, yawusubiza inteko ikawukorera ubugororangingo. Abigaragambya baramagana izamuka ry'umusoro muri iki gihe igihugu cyugarijwe n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Barasaba Perezida Ruto kwegura. Ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu, Perezida Ruto yavugaga ko agiye guharanira inyungu za rubanda rugufi bakennye. Imyigaragambyo nk'iyo yabereye hanze y'inteko ishinga amategeko mu murwa mukuru Nairobi yanabaye mu bindi bice by'igihugu birimo na Eldoret aho umukuru w'igihugu akomoka. Amakuru ya hirya no hino harakomeje. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwasohoye impapuro zo guta muri yombi abategetsi babiri b'Uburusiya rushinja gusenya ibikorwa remezo bya Ukraine n'ibyaha byo mu ntambara. Nanone Edi Rwema. Abo bashyiriweho impapuro zo kubafata barimo umugaba mukuru w'ingabo Valery Gerasimov na Sergei Shoigu wabaye minisitiri w'ingabo. Abo bategetsi bariyongera kuri Perezida Vladimir Putin nawe washyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka.
icyo gihe perezidansi y'Uburusiya yatangaje ko nta gaciro izo mpapuro zifite mu rwego rw'amategeko kuko Uburusiya butemera CPI. CPI yatangaje ko Putin akekwaho icyaha cy'intambara cyo kwiba abaturage, ni ukuvuga abana mu bice bya Ukraine Uburusiya bwigaruriye no kubajyana nk'umunyago mu Burusiya. Ku bireba abo bategetsi babiri bongerewe ku rutonde rw'abashakishwa na CPI, urwo rukiko rubashinja ibyaha by'intambara no kugaba ibitero bigambiriye ku basivili n'ibindi byaha by'inyokomuntu. Abacamanza ba CPI bavuze kandi ko hari impamvu zifatika zemeza ko aba bakekwa bombi bagize uruhare mu bitero bya misile ingabo z'Uburusiya zagize ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine kuva mu kwezi kwa 10 umwaka w'2022 kugeza mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2023. Ukraine yashimye iki cyemezo. Ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko yizeye kuzabona aba bombi mu buroko. Edi Rwema ugumye hafi uduhe n'iyi nkuru. Umuryango wa Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu busaba ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali kurekura abantu 10 bafunze bazira gusaba ko ubutegetsi busubizwa abasivili. Uyu muryango uvuga ko ufata ifungwa ry'abo bantu bafatiwe mu mujyi wa Bamako bari mu nama nk'umugambi uteguwe wo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri abo bafashwe harimo abari baherutse gushyira umukono ku itangazo ryasohowe mu kwezi kwa gatatu risaba ubutegetsi gusubiza igihugu mu nzira ya demokarasi. Kuva ubutegetsi bwa gisirikare bugiyeho mu 2020 muri Mali, bwahise buca amashyaka ya politike mu gihugu. Human Rights Watch ivuga ko ubwo butegetsi bwarushijeho kwibasira impirimbanyi ziharanira amahoro, abatavuga rumwe na leta, abagize societe civile n'abanyamakuru. Uyu muryango urasaba abo bategetsi ba Mali guharanira kurengera uburenganzira bwa buri muntu no kwemerera rubanda kugira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, kwishyira ukizana no guterana mu mahoro. Wasabye kandi icyo gihugu guhita kirekura abo uvuga ko bafungiye ubusa. Ubutegetsi bwo burega abo bantu 10 gukora inama zitemewe n'amategeko zigamije kugirira nabi ubutegetsi buriho. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Harakoze mugenzi wacu Edi Rwema wayabateguriye akaba amaze no kuyabagezaho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.com, kuri YouTube na Facebook adresse ni VOA Radio Yacu. Amakuru n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika tugiye kuyakomereza mu karere k'ibiyaga bigari ibya Afurika. Mu Burundi, urukiko rwa gisirikari rwakatiye abasirikare 274 b'Abarundi ibihano byo gufungwa kuva ku myaka 20 kugera kuri 30. Bahamijwe icyaha cyo gusuzugura amategeko ya gisirikari. Ubushinjacyaha bwari bwabareze kwanga kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru mugezwaho na Pierre Claver Niyonkuru. Abo basirikare bose hamwe na 274 bafungiwe mu mabohero atandukanye, harimo Ijyangozi, mu Rumonge, mu Cankuzo, mu Ruyigi, Ibururi no mu Rutana, ari naho urubanza rwasomewe kuwa Mungu heze rukamenyekana kuri uyu wa mbere. Urwandiko rw'urwo rubanza Ijwi rya Amerika ryaronse rwerekana ko urubanza rw'abo basirikare rwamaze ikiringo c'imisi 28, rwatanguye kuburanishwa mu mizi kuva itariki 22 z'ukwezi guheze kwa gatanu gushika ku ya 18 z'uku kwa gatandatu. Bafashwe kuva mu mpera z'umwaka weze gushika mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Bose bakuwe mu buseruko bwa Kongo, aho bari barungiswe gufasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari M23 urwanya iyo leta. Mwidonido ry'urubanza baburanye bavuga ko igihe bajanwa muri Kongo batari babwiwe neza igikorwa bagiyemwo. Abafise amapete yo ku rwego rw'intwazangabo bagerezwa ko ari bo bagumuye abasirikare bato bato. Abo nabo harimo abakoloneli bakeya, abamajoro n'abakapitene, bavuze ko bisunze ingingo y'ibwirizwa shingiro mu kwanka ayo mategeko. Nk'uko amasoko yacu abitubwira mu majambo yabo, bavuze bati icambere cadutangaje no kutwambura
impuzu ziriko idarapo ry'igihugu twarahiriye kugwanira bakatwambika impuzu ziriko idarapo ry'igihugu ca Kongo kandi ataho indahiro yacu ivuga kuri ico gihugu. Ica kabiri ni intambara badutwayemo kandi tutayisiguriwe neza ngo tumenye n'inyungu tuzokurayo izarizo. Uwundi musirikare w'ipete rya kapitene atafashwe ahubwo yahungiye mu kindi gihugu kibanye c'u Burundi yatubwiye ko banse kugwana kubera atabikoresho bikwiye bari bafise, atanyungu Uburundi bufise muri iyo ntambara, atansiguro zikwiye zatanzwe ngo umusirikare yitegure ku mutima. Ati ivyo vyari gutuma dutsindwa kuko atangoga canke gushaka bikwiye twari kuba dufise. Umushikizamanza wa gisirikare yagirije abo basirikare 274 kugarariza amategeko y'umukuru w'igihugu, kugumuka no guhemukira igihugu. Babiri muri bo bagizwe abere, abandi bagabugwamwo imice itatu. Igice ca mbere cahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka 30, abagira kabiri bazofungwa imyaka 25, abandi nabo bafungwe imyaka 20. Bose bazotegerezwa gutanga ihadabo ingana n'amadolari 500 y'abanyamerika. Abo basirikare bariyamiriza ubwo baciriwe. Mu rubanza baseguye ko bageretswe ko icaha c'ubusa kuko ku bwabo banse gukurikiza itegeko ribi nk'uko ibwirizwa shingiro n'indahiro yabo ibibasaba. Basigura ko bataronse n'umwanya ukwiye wo kwisigura. Kuva urubanza rutangura nta n'umwe yari afise umwunganira. Umuryango w'umwe yakurikiranye ubwo rubanza kuva mu ntango yavuze ko uwabo be na bagenzi we bazokunguruza urubanza. Uwo muryango uvuga kandi ko urwo rubanza rwaranzwe n'ibihushane kandi ko atabutungane bwatanzwe. Uwo muryango ugasaba amashirahamwe mpuzamakungu guha abo basirikare abashingwamanza. Umwe mu bahanana agateka kazina muntu akaba n'umushingwamanza mu masentare mpuzamakungu yakurikiranye urwo rubanza ararunegura. Maître Gustave Niyonzima kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Abo basoda bose ntibigeze baronka abashingwamanza les avocats bababuranira, yaba bagifatwa yaba muco bitwa interrogatoire mw'ifunga ryabo, kandi n'igihe batoba bafise amafaranga yuko bishura bakanababaha ico bita les avocats commis d'office. Ivyo rero ntibigeze biba, n'ibintu rero bigayitse. Hama ibwirizwa shingiro baravuga neza bati ingabo z'u Burundi iyo zigiye hanze y'igihugu hari abandi banzi kigiye kugwana, umukuru w'igihugu ategerezwa gusaba uruhusha inama nshinga amateka. Siko vyagenze rero. Abo basoda bari bafise ububasha bwo kwanka kuexecute l'ordre manifestement illégal. Umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu ntwara miheto President Evariste Ndayishimiye mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu ari mu ntara ya Cankuzo, we wasa n'uwari yaramaze kubacira urubanza imbere yuko baburana. Igisoda kirafise amategeko yacu. Niyo wase kuja hariho umuntu murungika kuri garde agacaja kunywa inzoga, arahanwa kuko kirafise amategeko. Urumva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline, icambere umugarukana ku murongo, kuko hari abantu hamurunturuntu uba i Kongo, uba Somalia, uba Central Africa, hose barahanwa kuko inteko ni imwe igendera ku mategeko. Iruhande yabo barayi baciriwe urubanza hari n'abandi umuhari M23 wavuze ko wafashe mpiri ku rugamba mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuvugizi w'umuhari M23 yabwiye ibinyamakuru vyo muri Kongo no mu Rwanda ko igihugu cabo ari c'u Burundi n'icabakenera kizobahabwa. Yamarabo igisirikare c'u Burundi kivuga ko atarabaco. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza ariko ntiyitavye telefone yacu. Twamwandikiye n'ubutumwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp ariko naco yatwishuye. Raporo y'abahinga ba ONU muri Kongo yatangajwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka igaragaza ko Uburundi bwari bumaze kurungika abasirikare baringa 1000 mu mpisho gufasha leta ya Kongo guhasha abagwanya ubutegetsi bwa Kongo bo mu muhari M23. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakoze. Tuve mu Burundi tujya noneho mu Rwanda. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rufite icyicaro cyarwo i Kigali rwiyambuye ububasha bwo kuburanisha abantu 12 baregwa ibyaha bya ruswa, barimo umucamanza, umushinjacyaha n'abagenzacyaha 2. Umunyamakuru Eric Bagirubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Iki cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge giteganywa n'amategeko ko iyo urukiko rwaregeye urubanza hakazamuka inzitizi y'iburabubasha umucamanza bagomba kuyisuzuma akayifataho icyemezo. N'icyemezo umucamanza yafasha abaregwa badahari na cyane ko bagifungiwe muri kasho za polisi zitandukanye kije gisubiza ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira mu mategeko bavugaga ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwabaregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge nyamara bagombye kuregerwa urukiko rw'ibanze rwa Ngarama Igatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha niho abaregwa bikekwa ko bakoreye ibyaha byo kwakira no gutanga ruswa barangajwe imbere na Placide Mico Myiza wari umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Ngarama na Jean de Dieu Uwayezu wari umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze Ngarama. Harigwamo kandi abandi bahoze ari abagenzacyaha b'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Abaregwa n'abunganizi babo mu mategeko bakavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije nkana amategeko bukabaregera urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aho kubaregera urukiko rw'ibanze rwa Ngarama. Ubushinjacyaha bugasobanura ko impamvu bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bashingiye ku nyandiko mvugo abaregwa bakoreye imbere y'ubugenzacyaha mu ishami rishinzwe kurwanya ruswa rifite icyicaro mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Umucamanza agasigara yibaza icyabujije abashinzwe kurwanya ibyaha bya ruswa gukora amadosiye y'abaregwa bakayohereza aho bikeka ko bakoreye ibyaha Igatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ikindi ubushinjacyaha buvuga nuko abaregwa bose bafite aho bahura n'umucamanza Placide Mico Myiza kuko bwemeza ko yafatiwe i Gasabo mu mujyi wa Kigali aho yari yarimuriwe ku umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ufatiye ku miburanire y'abaregwa bavuga ko batangiye gutabwa muri yombi hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bagafatirwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Umucamanza Mico Myiza n'abandi bantu 11 bareganwa bakavuga ko kuva icyo gihe bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bitewe no kuba ubushinjacyaha bwarabaregera urukiko rutari rwo. Bagasaba ko amadosiye yabo yatandukanywa kugira ngo bahabwe ubutabera buboneye kandi ku gihe. Abanyamategeko babunganira basabaga ko urukiko rwabanza gusuzuma inzitizi y'iburabubasha kuko ari inzitizi ndemyagihugu. Nk'uko umucamanza yari yabitangaje ko mu nzitizi bari bamugejejeho hari inzitizi isumba izindi, ni nawe yitayeho mu gusuzuma impaka ku baburanyi b'impande zombi. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yarayisuzumye yarangije yambura ububasha. Yavuze ko urubanza rutagomba kuburanishirizwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge nk'uko ubushinjacyaha bwari bwaruregeye. Yategetse ko urubanza rwoherezwa mu rukiko rw'ibanze rwa Ngarama. Aha ni naho Mico Myiza ufatwa nk'uhagarariye itsinda yarabereye umucamanza. Abaregwa bakomoka mu bice bitandukanye by'igihugu, hari abakomoka mu turere twa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Kayonza na Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, ariko abenshi bakomoka mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'igihugu. Gusa uko bagenda biregura bavuga ko benshi bataziranye nk'uwitwa Jean de Dieu Uwayezu wari umushinjacyaha avuga ko yaraziranye n'umucamanza Placide nk'abantu bakoranaga, akavuga ko abandi yabamenyeye mu rukiko. Nyuma yo kohereza urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Ngarama ntirwo ruzagena indi tariki yo gutangira kuburanisha abaregwa. Urwego rw'ubucamanza rukunze gutungwa agatoki nka rumwe mu zigaragaramo ruswa. Gusa imibare iheruka gutangazwa n'uru rwego mu cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa cyabaye mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka igaragaza ko mu myaka 18 ishize hamaze guhanwa abakozi bagera muri 66 bazira ibyaha bya ruswa mu rwego rw'ubucamanza. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Eric bagira ubusa arakoze kuri iyo nkuru hatugejejeho. Tuve mu Rwanda dusubira mu Burundi, aho amaperereza yakozwe mu gihugu yerekana ko abana batagejeje ku myaka 6 bakoreshwa imirimo ivunanye kandi yinjiza amafaranga mu kazi bakora batumwe n'ababyeyi babo. Imiryango y'uburenganzira bwa muntu isabira ibihano umuntu wese waburenga ku mategeko arengera umwana mu gihugu. Inkuru Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye. Kamwe mu burorero bw'abana bakoresha ibikorwa biruhisha nako mu mwonga wa Karubango hafi y'umugwa mukuru wa komine n'intara bya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Aho muri uwo mwonga abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bahasanze abana benshi, muri abo bari munsi y'imyaka 16 bariko babumba amatafari. Ndayikengurukiye Jean Baptiste na Habyarimana Eric ni bamwe muri abo bana. Njaga akazi nkora ako mu matafari nkambona nyina kasho mbonamo kuva ndabitanguye ndabona yuko ngira akamaro. Nje nabitanguye ari pera binyigishije ndavyiga nafsafi nkabyiza ndabumba kandi ndabona akashe kico no banarakuyemo biga byarase kabisa. Nageze mu mwaka wa 6 cebiranga turashobora nyene kuvuga ati reka nyene twumwanya wo kuruhuka nyene nitwivune tukabumba aho dushoboye turaruhanye. Ubukene mu miryango muri iyo ntara ya Kayanza iharugwamwe abantu benshi ku butaka bw'u Burundi niyo ntandaro ituma abana barungikwa guca amafaranga bakiri bato.
shingiro bavuga ko ari ukugira ngo babasahirize bashobore kubaho mu miryango no kwitegurira umwaka w'ishure. Aba ni bamwe muri abo babyeyi bo muri iyo ntara yo mu buraruko bw'Uburundi badatinya kurungika abana bakiri bato guca ingero. Tikuhera uburyo dufise ari buke mwana cyumuzana agakora kugira azaronka ikaramu cyangwa karonka ikaye hanyuma nawe kamwongerereza muga yagufashije kazubiri nawe buri kurako nibwo butuma abana benshi twazana mu mwonga kugira nabo barabe icyo baza bariyungunganya. Ibi bana n'ubukina abo babyeyi baba bafise bakabona umengo ntaco bojya muhira bakahita mu kuza kwironderera amafaranga ngaha ku mwonga kugira ngo baronke yavoka wa mukate natwaduheke banwa. Nubwo biruko hari bamwe mu babyeyi bo muri iyo ntara ya Kayanza batahura ko gukoresha ibikorwa biruhisha abana bakiri munsi y'imyaka 16 bitabereye. Cleophas Nijimbere ari mu batahura ko kizira gukoresha abana ibikorwa biruhisha. Abana gituma je ntabazana muhira barayengayenga nyene utwo bakora muhira ibikorwa gose birimo imvune nyinshi gose kuko nivyo kora cyo nyene abaza kubera umwana akiri muto yatarakomeza amagufa niwo muzana ngaha timakorwa ashoboye muhira. Cece n'abahanira ububuzi bwacu baratumugaje byiza umugumiza muhira akatuma avoma amazi cyabura kahirira gakwavu ntabure n'agapanya bivanye nako umuntu abatunze mu rugo. Amashirahamwe aranira agateka k'abana mu Burundi aranegura ingene ako gateka gahonyangwa abari bajejwe kukubahiriza barorera. David Ninganza ni cegera c'urongoye ishirahamwe Sojepaye rimwe mu yaharanira ineza y'abana. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika asaba leta kubahiriza amategeko agenga agateka k'abo bana ayatariho nayo agashigwaho. Ishuri mu Burundi ni ku buntu mugabo si itegeko. Iyo rero atari itegeko abana benshi baca bava ku ishuri bari baritanguye. Mugabo mu gihe ari itegeko nta mwana aje guca amafaranga kuko umucisha amafaranga acagira ubwoba ati nyabuna hari amategeko ampana. Abo bana nabo rero benshi bariko bakora muri travail informel. Ubushikiranganje butunganya akazi ushireho ayo mategeko. Hanyuma bizoca vyerekana ico umuntu akwiye gutinya mbega uyu mwana akora iki ico adakwiye gukora niki. Abandi shirahamwe Sojepaye ritera kamo n'abavyeyi hamwe n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo ihangiro ryo gukingira agateka k'abana rishikweko. Abaye nabo ntera kamo n'abavyeyi nibo bategerezwa kumenya ingene bakingira umwana ingene bamutunganya ntaje gukora akazi hataragera canke ngo aje gucira ingero umuryango kuko umuvyeyi ni wacira ingero umwana. Abandi n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi comité de protection de l'enfant kuvuga komite ijejwe gukingira abana abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi mustanteri nyumba 10 n'umukuru mutumba bategerezwa kubona katanu umwe aho batuye akoresha umwana kandi ko mu mirima ntawajayo mu isoko komiseri w'isoko yategerezwa kubibona bati nyabuna ntihagire umwana asira gukoreshwa. Abo bose nitwaje hamwe tuzotsinda ugo rugamba. Ako kamo gatewe mu gihe hasigaye iminsi mikeyi kugira ngo umwaka w'ishure w'2023 ushira w'2024 urangire. Ibikorwa biruhisha ku bana byibonekeza cyane mu gihe cyo mu buruhuko bukuru bwo muci grande vacances mu gifaransa. Abana bagera ku miliyoni 160 bagizwe n'abahungu n'abigeme bo mu bihugu byose byo kwisi n'u Burundi burimwo n'ibicegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe akazi kw'isi OIT na UNICEF rijejwe indero y'abana co muri 2022 cashikirije ko bakoreshejwe ibikorwa biruhisha. Itegeko nimero 1/11 ryo kuwa 24 ukwezi kwa 11 umwaka w'2020 rigenga amategeko y'akazi mu Burundi ribuza gukoresha ibikorwa biruhisha abana bari munsi y'imyaka 16. Nshimire Thierry Ndayishimiye utugejeho inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Noneho dukomeze twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ibizamini bisoza umwaka w'amashuri yisumbuye mu gihugu bigeze ku munsi wa kabiri. Ni mu ntara ya Kivu ya ruguru aho abanyeshuri bahunze imirwano bakora ibizamini ni bake cyane bitewe n'uko benshi bari kure y'aho bikorerwa. Iyi nkuru irambuye na Jimmy Shukrani Bakomera.
Mu ntara ya Kivu ya ruguru abanyeshuri ibihumbi 62,595 nibo leta yatangaje ko bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Ni ibizamini byatangijwe ku mugaragaro mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere na guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba. Uyu muyobozi yatangaje ko ibyangombwa byose byashyizwe mu bikorwa kugira ngo aba banyeshuri babashe gukora ibizamini bya leta mwituze, cyane ko ingamba z'umutekano zari zakajijwe bitandukanye n'indi misi. Habanje kubaho ibiganiro bitandukanye ku byerekeranye kubaho kw'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Hari bamwe mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru bashakaga kwiba ibizamini bisubikwa muri Kivu ya ruguru kubera ibibazo by'umutekano muke, ariko leta yashyize ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo ibi bizamini bitambuke neza. Ni muri urwo rwego ibizamini bikozwe rero kuri uyu munsi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Muri abo banyeshuri bakoze ibizamini bya leta harimo abahunze imirwano baturutse mu teritware za Rucuru na Masisi, ahari umutekano muke bitewe n'intambara hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Guverineri w'intara Kivu ya ruguru avuga ko abo banyeshuri bahunze bakoze ibizamini ari 3,000 mu ntara hose. Uyu muyobozi w'intara yabwiye itangazamakuru kwabo nabo bashyizwe mu mubare umwe n'abanyeshuri basanzwe bari mu bice bitarakorwaho n'umutekano muke nka Walikale, Goma, Beni na Butembo n'ahandi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abanyeshuri bari mu bice bungubu bibarizwa mu mutekano muke, leta yafashe icyemezo cyo kuba abahunze imirwano bakorera ibizamini bya leta mu nkambi z'impunzi. Hari amasantere yagiye ashyirwa mu mujyi wa Goma mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwakira abo banyeshuri. Abanyeshuri bahunze twabashije gushyira ku rutonde nabangana n'ibihumbi 367. Abo barimo gukora ibizamini bya leta ku masantere atandukanye. Ubu navuga ko umubare wiyongereye cyane ku banyeshuri bahunze bitandukanye n'umwaka ushize. Nubwo bimeze bityo, abanyeshuri bahunze imirwano ntabwo bitabiriye ibi bizamini nk'uko byari byateguwe na leta. Impamvu ni ukubera ko bamwe bari mu nkambi ziri kure y'amasantere yabereyemo ibyo bizamini. Aba ni bamwe mu babyeyi ndetse n'abayobozi b'ibigo bahungiye mu mujyi wa Goma. Ibizamini rwose byatambutse neza, bona nubwo hari impungenge ku banyeshuri bamwe na bamwe batagerageje kuboneka, kuko urabona ko za effective twitegaga sizo effective zaje gukora ikizame mu nyamakuru. Guhera mu kwezi kwa 11 itariki 9 z'uko kwezi niho twahunze. Kuva icyo gihe nabona n'abanyeshuri banje. Uyu munsi wa none niho baje, bagombye kuzara abanyeshuri 9, haje abanyeshuri 4 gusa nibo bakoze ikizamini. Abo 5 nabo nibo mwari mwarahunganye nabo cyangwa nibo twe twarahunganye. Abo bandi batakoze ku bizamini bya leta hawo nzibo bahungiye pe. Bwana Prosper Mategeko, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Kirumbu muri teritwari ya Masisi, yabwijwe rya Amerika ko n'abasanzwe baba mu nkambi mu mujyi wa Goma bitari byoroshye kubageraho. Hari bamwe bari basanzwe bari mu nkambi, ariko hari n'abandi bake byarangije baba biriya, ariko mu gihe cyo gutegura amasomo bagerageje kuzino turabategura ubwo none munsi bakoze. Ubwo butumwa kugira mwe mu bagereho byakozwe bite? Twababwiye aho turi, baraza banyura mu nzira, ariko banyuramo ku buryo bubagoye gato. Baraza tubariyaranja bagera ino tukora encadrement mu nkambi. N'ubushobozi cyane cyane bujyanye n'amafaranga. Nuvuga ngo abanyeshuri benshi nta bushobozi bafite. Kubera umubare munini w'abanyeshuri batarakora ibizamini bya leta ibyo ari byo byose bisoza amashuri yisumbuye, ibi bitera impungenge bamwe mu babyeyi bahunze ndetse n'abayobozi b'ibigo. Bwana Richard Gasore Bizwara ni umwe muri bo. Wicyo asaba ubuyobozi ni uko umutekano wagaruka. Urabona impungenge mu nyamakuru rwose, ni ukumva ko nk'uwari witeze ko ashobora kubona icyemezo nk'uwatambutse ku kizamini akaba arabura diplome, kandi mu gihe bagenzi be rwose baje gukora biteze ko bagomba kubona za diplome d'etat. Urabona ko iyo ni impungenge mu nyamakuru. Urabona bari abasigaye iriya deja ni impungenge kuri twe babyeyi, ni impungenge no ku babyeyi babo bababyaye mu nyamakuru. Icyo dusaba ubuyobozi bwakora rwose ni uko ubuyobozi bwagarura umutekano mu karere. Iri kosa ryabaye muri uyu mwaka
tirizongere kuba muri uriya mwaka. Ibizamini bisoza amashuri yisumbuye bikorwa buri mwaka mu gihugu hose. Ubusanzwe ibi bizamini bikorwa mu gihe kingana n'iminsi enye gusa. Muri Kivu ya ruguru ibi bizamini bikozwe mu gihe hafi y'ibice byose bya teritwari ya Rucuru na Masisi biyobowe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kugeza ubu ijwi ry'Amerika ntabwo rirabasha kumenya nimba muri ibyo bice hakozwe ibizamini bya leta. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi ry'Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Ni nawe tugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. Nshuti turi kumwe rero, mbere yuko dutandukana tubabwire muri make amakuru twabagejejeho. Twababwiye ko abantu 5 muri Kenya haribo bimaze kumenyekana ko bapfuye barashwe n'abapolisi ubwo bari mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'imisoro mu gihugu. Aha twanababwira ko umutwe w'abapolisi ba Kenya yohereje kubungabunga amahoro muri Haiti wageze muri icyo gihugu kuri uyu wa kabiri. Mwakoze rero mwese kuba mwaduteze amatwi, mwahisemo kurikira radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Nkabashimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho. Ku buhanga bw'ibyuma Ari Santos yarafatanije na Desareng Mekonnen. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.